nezerejwe no kubana namwe kuri uyu mugoroba inyuma yo mu kwezi kose kwari guheze dukora imirimo itandukanye none ubu n'igihe cyo gukenguruka no gukenguruka kugira ngo Imana tuyongeze itwongere n'ukundi kwezi gukurikira no gukurikira kugira ngo mu gihugu cyacu ibintu bigume bimeze neza. Turakengurukira Imana rero kuko kwezi kwagenze neza tukagira amahoro tukarima twese impeshi akavura n'ubu kaguma kadukundiye tukaba ari umwizero wakazoza kuko byose bica kutunga kama Imana yaturemeye. None rero turakengurukira Imana yuko imirimo iri kwigenda neza kandi n'ibikorwa by'igihugu biguma bibandanya. Uno munsi mwadukoranije turabakengurukiye ko mwateguye uyu munsi mwadukoranije kandi mudukoranya kugira tugume twinagura mu bwenge bwacu kugira ngo bigende neza. Iyo turi haziko twe twiyumvira ibyacu tukabona Imana yaturemye, Imana yaduhaye Uburundi bwiza, Imana yabiduhaye byose, hanyuma tukavuga tuti none muri uwo murima w'Imana twigenze gute? Ni vyiza rero kuko inyigisho tuharonkerane nziza cyane. Nkengurukire mama buntu yatwigishije erega hajya yavuze cyane ku mukenyezi mugabo bavuga ngo mbwire gito canje n'igito cundi yumvireho. Hajya natwebwe abagabo byaturaba kandi biraturaba kuko jeyo numvise umukenyezi ubwo nyene ncambona umuryango nkabona urunganwe rushasha rugiye kuza nkabona kazoza ku Burundi. None rero ko ari kazoza ku Burundi natwe rutegerezwa kumenya ubwenge mugatari ubwenge bya bindi bita ugwenge. Hariho ubwenge n'ugwenge tukamenya twebwe ubwenge n'ahandi ubwenge rutuma abantu baba biyorobetsi ugasanga ushobora gutera imbere. Rero navuga nti twebwe rero natwe abarundi twoca ubwenge tukamenya yuko dutegerezwa gukorera iki gihugu cyacu, ingo zacu, imiryango yacu igakomera, igihugu cyacu kigakomera bikagenda neza. Nakengurutse cyane inyigisho yaduhaye, naciye mbonye numvirije ingene ariko arigisha ibijyanye n'umukenyezi no mu ngo. Naciye nibuka umuntu yaduteye inkuru y'umugabo yatase n'umugore wiwe, hanyuma baratata, umugore acari kangata aja mu nzu ati ngira nkwereke rero tibibaza ko je ntafise iyo mva, ngo aratekera ivyiwe. Ha umugabo nawe araraba arinumira ati ahubwo genda umveko. Ngo umugore ashitse imbere y'umuryango bacaza ngo mbe ngo aho wiyumvira iki? Ngo genda none. Ngo nende yakubwiye ko umugore w'umuhanzi akazi yahukana. Ariko batubwira rero yuko ngo abahanzi akazi barazi kubaka neza kuko ngo ntibemera kwahukana. Waca kubwira ati iwacu naho mu kwaha kwawe mu rubavu ni iwacu rero ntahayo. Urumva hariho abagore rero bazi ubwenge b'incabwenge azi yuko urugo ari ukubwubaka. Yatanze akandi karorero kujya mu mukenyezi yagwaniye igisagara kugira ntigisenyuke. Canibuka na twebwe turi ku rugamba, hariho igihe kimwe umushikiranganji wo kwivuna basi yigera kwidodombera ku radio ngo batamakazi, ngo kaza wumva ngo mutamakazi ngo nagakuza kugwagwa ngo nyibisiriza yigiriye kwirabira ngo abana biwe. Hanyuma rero hariho umutamakazi umwe
nta n'iminsi myinshi irahera naciye nibuka ibyiwe. Twebwe urabona mu Burundi ugize ikintu kidashoboka ucuvuga ngo afise umuti, ngo afise umuti. Nyamutamakazi rero twavuga yuko yari afise umuti kuko ivyo yagira ntivyashoboka. Hanyuma rero ndamuhamagara je burya je ngomba kukubaza neza, ntujya muti uracawufise ngo none hari imiti je nakoresha ntoya ntibijya bintu ntibishoboka, wari ufise umuti. Yaragenda nko utura ahantu akavuga ati abana banje no munsi nkeneye ko birirwa baragwana, agaca agenda yumvise babagenzi bacu baje, agaca agenda bagahura, agaca bazana neza, agaca bakatisha akabacisha mu yindi nzira bakibandaniriza bataduteye, kandi bari baje kurabaho nyene. Tugaca tuvuga tutafise umuti, none yabakatishije gute? Yavuga ngo nimutekereze ngaho ndabereka. Hanyuma rero ndamubaza nti none kajya gati wewe agakoresha ngo ubu nyene vuba nta ni indwi zibiri zirahera namutumye ko kugira barantera iyo nkuru. Hanyuma acambwira ati nukuri hakagira umuti nari mfise, ati mugareka nkwereke ibanga nari mfise. Ngo burya ngo umuntu ngo aje kugutera ngo kaca ugenda ukamutwengera ngo acumuha ukuboko ngo yambu ngo amahoro, ngo aca yibagira n'ivyo yarajemwo. Ngo je rero ngo hajya ngo abandi batinya bagahunga, ngo je naca ndinda kugenda tugahura nabo ngo yambu abatwengera. Hanyuma muje kudutemberera, atego nimwe muratembera ngaha nta ngorane. Agaca bamanukana bagenda baratera inkuru, agaca bacisha mu kandi kabarabara, agakatisha, bagaca bagenda bataduteye. Ngo nguwo umuti rero nari mfise. Murumva ko nawe nyene yarazi ubwenge. Arakuze n'umutabakazi mugabo aracatera inkuru, urumva ko yaciye ambwira ati uwo niwo muti wanje munyagiriza. Murumva ko hariho abantu bazi ubwenge bwo kugwana urugamba nka kujya mu mama. Kavuga ati bajya kandi nivyo. Burya umuntu aje arashobora kuvuga ati je urya ndakeneye yuko tuvyura amatati. Besha mpera reka manze ngende ndabico ndamusomborotsako. Agashika. Ngwe ngurabona ingene usa wowe. Wamuhimbiriwe. Abazi yuko nawe ucuvuga uvuze ngo iki? Uvuze je ndumuhimbire. Mugaca mutangura. Ati rero iyaje ugacumubwira uti ivyo vuze kugora urimi ntagumva neza, ugacubwira bagira tewe ni mu mpera karengwe ambwira ivyo bintu ariko arambarira sindavyumva neza. Arasubira aho cahagarika. Hariho ubwenge bwo kurondera amahoro, hariho ubwenge bwo kurondera amahoro. Nico ituma mwene aha natwe tuza turiga ubwenge tubona akamaro k'ubwenge. Rero nari mvuze yuko je numvise uvuze umukenyezi ubwa mbere mbona umuryango, kandi ico gituma nkunda kuvuga nti ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Uzi yuko utegereza kubaka umuryango, utegereza kumenya ivyo muri uwo muryango twebwe, kuko murafise akarangamutima kiwanyu. Aho karangamutima rero uciye wumviriza uwundi cawubakira ku bitari ivyo. Je ndiko ndaraba nk'imiryango mu Burundi yasambutse kubera akarangamutima kavuye inyuma. Kuko je namye ndaba hajya abavuga ngo mu Burundi wabigeme ntibaja kw'ishure. Mu Burundi bari bafise umutima wo gukingira umwigeme kuva kiri mutoyi, bakumva yuko ari umuntu wo gukingira adakwiye kuja ahantu abavyeyi batabona. Mugabo uwo bibona yovuga ngo yari discrimination. Kandi ishure rya mbere ryari haziko, umukobwa yige umwuga wa nyina akamwigisha. Hama rero murabona n'abakenyezi baratevye baravuga ko barenganywa. Abo twari kumwe ku munsi mukuru w'abakenyezi nayo babwiye mu bindi bihugu ingwano ya mbere yatanguye abakenyezi bagwanira gutora, yuko batabemereye gutora. Noneho muhamubona no muri Bibiliya bagaburiye babantu bavuze ngo baharuye abagabo gusa, abagore n'abana ntibaharugwa, ntibari barimwo. Hariho imigenzo wasanga umugore yama yakumiriwe. Mugabe wacu wumvirije neza ugasanga abagore nibo
bonyene bari bafise uburenganzira bwo gutora ubu mwami. Icyo si kinyoma. Nibo bavuga bati wesha wewe ni uzoba umwami. Bagacashiramo utubuto mu ntoki, bagaca bavuga ngo uyu ni wazoba umwami. Naho bese bari batoye hari umuntu yavukana imbuto. Mugabo ararondera ingene batora bati kandi baranavuga ngo uzoba umwami azovuka kuri urya mugore. Nibo bafata ingingo bajya bakiriza. Bagaca biza twebwe abagabo tugaca twemera. Mugurumva abandi bagore mu bazungu nabo bariko bagwanira gutora. Natwe iwacu bakatora abakenyezi. Urumva uriko uravyumviriza abakenyezi b'Uburundi bagaca nabo baja kugwana. Urumva ngo twebwe ngo natwe agateka kacu. Naho kumbe nagateka k'umuzungu bagaca bavuga ngo bariko bagwanira agateka kabo bagafise. Uraze kugwanira ico ufise mu mufuko. Ibyo ni umugenzo wacu kuko utegereye neza ukumviriza bavuze bati ujya ari mu bagabo bazoja guca imanza n'umukenyezi wiwe ubwo nyene nawe yaba aduza ipete emwe yaca umunyakirago nawe ngaho murumva twebwe iwacu umukenyezi ujya n'umuntu urenze umwemerera ko aba umushikiranganje wa mbere mu rugo kugira ngo biba byoroshe none siwe muna rugo niwe muzezwa nzu hajya hari igihe iyo muri ko murimba ka karirimbo ngo umukenyezi ngo niwe kiruvara mu muryango hariho uwibaza ngo muri ko mugira propaganda ngo bavyemere nivyo muri ko hajya mwemeza ibiri ivyo kuko je ndazi neza abagabo turi ngaha umukenyezi asivye gatoyi ndazi yuko udasubira kumenya n'ibiri mu nzu emwe yagiye kuramukanya kamarindwi emwe ndazi yuko asanga bimaze guhinduka mu rugo ari biki mushake murabe muvugisha ukuri muvuye ku kazi umugabo n'umugore uwa mbere aja kuraba ko batunganije ninde mwese mwari ku kazi mwese mugabo mwamucinjiye mu nzu umwe akatira hariya kuja kuraba yuko batunganije kurya mufungura. Urumva yuko umukenyezi arazi icamaze kandi n'abagabo atari bigaba barabizi. Amuhera nta umuhora mubona nk'akantu kononekaye ngo mama nakawe ngo ingurabe aho gufata ngo vyegeranye hariho ivyo turi bigonde hariho ibintu turi bigonde ritwe tuvyemera nico gituma umwe wese tumwubahire ku butumwa bwiwe abariko ararangura kandi abagabo cyane cyane je nibo mpamagarira umugabo avuze yubaha umugore wiwe uzabumva abantu bavuze urya mugabo ngo atwagwa n'umugore wiwe hajya umwe wese arafise mission yiwe ubundi mission yiwe sovuga ngo abakugaba no umwe wese arafise mission yiwe iyo rero umwubahiriza kuri iyo mission yiwe abantu bacu bashaka kuvuga bati no hari n'abavuga ngo udakubise umugore ngo nta kigenda ngo mu rugo none ko umugabo yakubitwa atavuga kubera muri nature ntibibaho ubumaramaye mu rugo rwawe hamwe uvuze ko ukubitwa mu rugo rwawe ubumaramaye rero abagabo kugira mu vyemere neza yuko umukenyezi afise agaciro no mu ijambo ry'Imana ndiko ndasoma hajya mu itanguriro ndasubira nkaraba neza ko ataho nasimvye kuko bijya byo gusoma karongo kamwe si vyiza urumva Imana arabaje izana ibikoko ngahira birema icamagara umuntu genda uvyita amazina iravyita amazina ngo ariko gwasanga nta na kimwe muri byo biberanye ngo Imana ivuga rero si vyiza ko umuntu aguma ari wenyene reka ndamuremere wundi muntu amufasha yavuze ati ndamurondera umufasha bakwiranye kuko mu bikoko byose basanze nta na kimwe bijya n'ivyo gutunga imbwa bije ngira ngo ubu mu bihe vya none kuko yari gufuma afata n'akabwa akaja kugatunga ngo babane mugabo vyarase Imana icaravuga iti ndamurondera uwo baberanye murumva yuko niho ucubona rero nko mu bikorino baca bavuga bati
umugore yaremewe umugabo, kuko urumva umugabo yarukwa wenyene, Imana ikiramuremera umugore. Mugabo agaca bagaruka bati kugira ibe kifu suru ikivuga iti umugabo nawe yavyawe n'umugore. Urumva umugore yaremewe umugabo, mugabo umugore nawe acavyara umugabo. Urumva umugabo ntazoja kumurya kumunyenga ngo jewe ngo rije nkomeye kuko ngo wewe waremewe jewe ngo wavuye muri jewe. Umugore nawe niwe yavyaye umugabo. Kandi ntivyaretse mu ijambo y'Imana. Ntage rero abarya ubunyenga ku bandi kugira ngo twumve ko umugore n'umugabo twese turanganya ubushobozi. Avuga ngo ni mu Bikorinto ba mbere 11 ku karongo ka 12 ngo nk'uko umugore yamuka ku mugabo niko n'umugabo avyagwa n'umugore, kandi byose biva ku Mana. Subira rero uvuge ngo umugabo ngo arahambaye cyane. Naravye no mu ikorowani nyeranda ikintu cy'umuryango bagishimikira ko cyane. Baravuga ko abo bantu umugabo n'umugore bunga bakabumwe. Umugabo ategerezwa gukunda umugore wiwe, ni itegeko hose. No kuvuga yuko nta shengero na rimwe, nta dini na rimwe ritigisha ngo rukundo hagati y'umugabo n'umugore ko bari umwe. Nico gituma rero umudamu na cyane cyane w'incabwenge batubwiye niwe nkerebutsi ya mbere. Bakubwiye umuntu wa mbere azi kugira kampanye n'umudamu, akenyarugamba barabizi. Kampanye muze muraba umugambo urimo abakenyezi benshi ntutsindwa. Oya nimwimvire turabe igihe Yezu yahura nawe Munyasamariyakazi, bakayaga akavuga ngo hariho umuntu yaciye yiruka abwira abantu ngo hariho umuntu yavuze ngo ivyo wanje byose. Yarashikuye abantu bose baca baraza kumuraba kandi baca baramwemera. Ese we yagize propaganda, yagize kampanye ujya Munyasamariyakazi, kandi agirira kampanye umuntu badasangiye ubwoko. Yabajije ati none wewe unsaba amazi gute kandi mwebwe abayuda n'abanyasamariya taco dupfana kabisa? Mugabo uburuhiro niwe yagiye kumugirira kampanye, abantu baca baza ari benshi, abanyasamariya baca mwemera ari benshi kubera umudamu yagize kampanye. Hajya bagize propaganda ntimugire ngo biroroshe. None mudamu wahejeje kutubwira murumva ko yashoboye gucaja bose arabibigisha baravyumva ati bose bakurikiye inzira beretse ati tugira uku. Umudamu hajya nico gitubavuga bati umukenyezi nta kintu yituma kimunanire. Na Delira akoze ikibura abona yaruhutse abishoboye. Delira kabisa Samusoni yari yabaye ikinani. Baravuga bati tuzorodera uwo dukorompa tumuha amahera tumuha ibyo ashaka byose, mugabo azatuze tumenye ibanga. Kuko kijya rero namandaba hariho abantu bazi kugwana ingwano bagashiramwe ubwenge kugira bivuze. Hari ibintu mpora nkunda kuvuga ubudasa buhari hagati y'umunyepolitike n'umusoda. Umunyepolitike arashobora kubwira ngo reka tubomore cya kibambazi ngo tuzobijera. Ariko umusoda avuga ati mbanza kumenya ikiri nyuma y'ikibambazi kugira ari nakimena menye ico tuzohangana icarico. Agaca agira iperereza. Hajya rero nabo bajya bagwana na Samusoni yavuze bati kugira tumuneshe dutegerezwa kumenya ingufu ziwe ziramajahe. Barakora ivyo bashobora byose gushikaho baronka uwo azobitora, kandi rero yarabitoye. Delira murumva yuko umukenyezi n'ikibe yacitumye. Abakenyezi baratabara, mugabo iyo bashatse naho aragutesha umutwe. Aragutesha umutwe. Hariho undi mudamu, burya abadamu hariho barurangiranwa. Kandi hajya rero nta kidakiza. Umudamu yitwa Rahabu igihe ba Yosuwa bariko baratera baja gutera Yeriko mu gutata.
yaratabaye arabatabara kandi buriho nabo baramurokoreye umuryango wiwe. Rahabu niwe yabanyegeje kandi yatabimara yanaravye nsanga ntiyari kubishobora. N'abagabo bo kwinjira mu nzu y'umugore w'intungane gute byari gukunda hajya ngo umugozi uri mu rugo ntuburi ico boha. Rahabu nawe yarabatabaye arabagirira neza. Nico gituma rero tuvuga tuti abakenyezi b'ubwenge turose ab'ubwenge kujya babidusiguriye tuba duhiriwe cyane, kuko n'urugo ntirusubira gusambuka, ntimusubira gusigana ngo ujejwe iki ngo nkora iki kora iki. Umwe wese acamenya icyo ajejwe. Abakenyezi kandi kujya navuze bizigitiriye ku muntu baramuhanura kandi akumva. N'ikimenyamenya murumva ko nujya yamuhanuye ati ntudusamburire igisagara, aramwereka inzira ishika iyo ariyo agahanura. Abakenyezi guhanura barabishoboye cyane gose mbere, kuko turabafise n'abakenyezi b'abahanuzi. Debora na Miriam barabahanuzi bakomeye bazwi. Abakenyezi b'abahizi ni benshi cyane. Na Estera yarabujije genocide yari kuba. Abayahudi bagira bose emwe babacishe ku buhomba, muga Estera yaragize ibishoboka byose. Hajya nawe nyene arakomeye. Hajya murazi ni kubera iki mu Burundi bavuga ngo kwihutura ntibavuge kwitutsura. Esther komeye yari umukuru akomeye, yari kwinyegeza ati je ndi mu bakuru je ivyo ntibindaba. Muga yaremeye nawe aravuga ati nabi wanje ndimwo. Uburuhiro arabarokora. Rero abakenyezi nisaba ko twari tumaze uku kwezi twinovora ivyiza vy'umukenyezi, kandi yumvira yuko dufatiye ku byo twagiye turavuga abagabo benshi muri uku kwezi nibaza yuko byagenze neza. Ubu mu ngo ingo zimeze neza. Nabonye umugabo yashirira agashurwe umukenyezi akantu berekanye acara kamutera. Ngo twe turarwanira amaduruwa yacu ngo bibaza ko ari umunezero mwahuza n'ivyo vy'amashurwe ngo tahiyo. Muga n'abazungabo n'abazungu kuko umva bari bagwanira agateka kabuje ngo uje kumufyinata ko guzana agashurwe ngo nta munsi mukuru dufise, twe turi ku rugamba. Nizere ko iwacu wari munsi mukuru wo kwigina yuko dufise uburenganzira bwacu. Rero ububwenge baduhanuye kuba dufise, natwe abagabo natwe tugume dufise ubwenge butuma tudacishanya ku buhomba, tudacisha. Kuko umukenyezi naho yo incabwenge gute akamenya ubwo bwenge, murumva yuko n'amazi asomera kwibuye. Iyo umugabo ari kigaba, hariho umuntu atwenza cyane yitwa Saido Abacha, niwe yavuze ati ukazobona umugabo ameze neza, umugabo w'umuhizi, ngo umenye ko inyuma yiwe haba hari umugore w'umuhizi. Ukazobona n'umugore w'umuhizi, ngo umenye ko umugabo wiwe aba afise umugabo inyuma yiwe nawe w'umuhizi. Rero nico gituma twese turi bamagiriranire. Rero ubwenge tubimenye ivyo ari byo, natwe twese biraturaba. Ubwenge buranyuranye n'ibishobisho. Hari umuntu yigirisha ngo ubwenge ngo n'ubwenge, naho n'ibishobisho gusa. Hari umuntu avuga ngo ariko akaguhenda ngo n'ubwenge, ugasanga agushijanye mu nzira idashika. Abo se abanyabwenge. Hari umuntu avuga ngo yakoresheje ubwenge bwiwe kugira ngo agukure mu nzira wari urimwo ucuja mu yindi, ugaca usanga wagiye mu nzira idashika. Kandi ubwenge n'ubumenyi ntimugire ngo birasa na gatoya. Hari abantu benshi uzomuzobona guma bigisha
ngo urumva ngo ishure ngo inyigisho mu mashure nizo mushinge w'iterambere mu gihugu. Nanje namanje mbaza ikibazo nti mu Burundi ko mfise abize benshi emwe bibimeneke mugabo ndiko ndaraba ivyo bafasha mu iterambere urabibura. None abo bantu n'abanyabwenge cyane n'abanyabumenyi. Arakubwira ngo jewe ngo naraminuje ngo fise impamyabushobozi. Oya, iyo ufise impamyabushobozi uba werekana ivyo ushoboye mu bikorwa, ahubwo ijya n'ingaragaza bumenyi. Iyo udashobora gufata rujya rupapuro rwawe werekane icyo ushoboye, iba ari ingaragaza bumenyi, ntufise impamyabushobozi. Kuko burya bumenyi bwawe utabushize mu bwenge ntacyo bumaze. Ukazogira ubumenyi shaka ube ufise amadoktora ngahe, udafise ubwenge nta kivamo. Ubwenge n'ubumenyi biratandukanye cyane. Dushake erega muze murabiraba. Mwishure umwana atora ivyigwa cyane, abitora agakora akabitora, bacavuga ngo urya mwana araciye ubwenge. Mugihe yahejeje amashure agaca agenda muhira akicarira, murumva basubira kuvuga ngo urya mwana araciye ubwenge. Guca ubwenge bakurabira kubikorwa ukora. Umuntu shakube uri docteur mu biki waradistenze warose elite, ugaca ugenda ya diplome yawe ukaronka ugaca wicarira ngaho ukinumira, ntawe uzosubira kuvuga kuri incabwenge ngo urya ngo muramutinya ngo ni incabwenge. Eka oya, incabwenge bayibonera mu bikorwa iriko irakora. Ntagire rero uzovuga ngo arazi ubwenge yicaye atakintu ariko hamaboko. Ubwenge ntibufise namba. Utagira ubwenge kugira uzumenye naho uzoba yarize akurikira nk'intama ntaboni yaje. Suivre mutonema burya muramenye iyo cavuye. Intama ntimuzi ko zigenda ziraba gutya hasi. Intama zigenda ziraba hasi. Umuntu rero yabibonye suivre mutonema yafashe intama zitonze umurongo ziriko ziragenda. Urazi intama ugiye imbere zirakurikira, sico kimwe n'impene. Ugiye imbere impene icayona ntikurikira. Intama nugukurikira mutonema nyene nk'intama. Hanyuma rero uwabigejeje yari yatambitse igiti mwibarabara, intama ya mbere irasimba, iya kabiri irasimba, iya gatatu irasimba, acaza aragikwega bukebuke, iya kane gasimba, aguma ariko arakwega ca giti bukebuke kiravaho, zica ziguma zose zisimba, ziguma zisimba. Nico bita suivre mutonema. We ntuzi, we upfa gukurikira gusa, ntuzi ico uriko urakora ico arico. Umuntu rero naho yo barize gute agenda akurikira nk'intama, ntimuze uvuge ngo arafise ubwenge. Kora ikintu wabanje kugishishoza neza. Muravuga nti umugabo yiyemera kirazira yuko afata ingingo ivyo adashobora gusigura mu rukinja rw'abantu. Wiyemera ufashe ingingo menya ko ushobora kuyisigura imbere y'abantu. Mu gufasha ingingo udashobora gusigura, habwenge ba washizemwe na bukebuke. Umunyabwenge n'umuntu azi guteganiriza kazoza, akavuga ati none iki ndagikoze kugira ni gushika kuki, nshaka gushika kuki. Akavuga ati jewe nkeneye gushika hariya. Akavuga ati iki nkoze kirafise ingaruka muri kazoza. Kirazira gukora ikintu ubona ko ataco kimaze giherera aho nyene. Hariho ivyo twita amasezerano yo kurya. Hajya amasezerano yo kurya ntibuzovebe amasezerano akomeye cyane, aherera aho nyene. Ugiye muri restaurant gufungura, mwumvikana muti ngirira melange n'ikijomo kimwe hejuru. Ubuzi amahera hajya rero nimuramu gisagara mukora ubujanja bwo kuja muri restaurant kugira urye vyinshi. Kugira urye vyinshi usaba melange. Umva nkuvuze ngo melange n'ikijomo kimwe hejuru, uzosanga umuceri bari kuguha n'ibiharage ungana niyo bageretse kw'ikijomo, usanga ari wa muceri nyene ucironka kabirya rero kongeyeko.
mukuvuza bibiri baca bataguharura ibeye meranje n'ikijumbu kimwe hejuru kandi tica igwira abatarakumira ido ntibambanza ibuye gukumira ido none ntimubizi ajya muri kaminuza ukoze DZMSS kubera taburuse basubira kuguha warimenya ugaca wakwiyandikisha muri restaurant kuko bizimvye hanyuma ushitse hajya mu Nyakabiga ukabanza ukaraba hirya no hino ko atawukubona ko wagiye gukumira ido hanyuma urumva uri hajya bw'ibarabara restaurant iri hajya ugacuza gaca winjira nawe usubira kubona iyo waciye none ntuzi ko hari kwa karido iragutyo ugaba wirashe indani ntawe usubira kubona mambo kwisha hajya rero muri zijya restaurant ziri kwa karido hajya ni hatari rero niyo cume ngene ukomanda ijya rero ni contra restaurant uhejeje kurya ucuriha muravanyeko ijya nico ituma ni contra bakubwiye bati imara umwanya rumera oya nta kandi kazoza kari kiyo contra ni contra restaurant aguhinya ugaca ufungura ugaca umuriha muravanye kuca wigiye iyo rero iyo n'amasezerano amasezerano yo kurya ntagiri yaje ahereraho nyene muravyibuka amasezerano y'amagaburanyama ingene yaheze J7 na J10 zahereye emwe nta na declaration nigeze numva ngo J10 na J7 zirahejeje mission biraheze kubera ari amasezerano y'imvya amagaburanyama himugabura inyama murarya bica muvana ko yabiheze hageze demokrasi ni mambo kwisha nico gituma rero umunyabwenge akora ikintu gitegura kazoza keza urashobora kubona yego nk'umuntu arababara bene bamukomediye mutima na cishado nibo bavuze umwe yaraje avuga ati bacava ngo kuje turatomboye ngo dusororere baca bose baranezerwa cyane nawe ashitse aca takuyaharura bayabona ngo hewe ngo twongere atoya abahungu ati aya sindabaha oyo uraduha ngoya ngo henga ngo baransenyuriye inzu y'umuhungu ngo ntuzi ngo reka ko umugambi mwiza ngo naho bari mwiza kugukozeko ngo uramererwa nabi umugambi naho ari mwiza ugukozeko ngo gucumererwa nabi ngo none ngo handi mugubako ngo sha ngo nuko bakutugira nk'abandi gwisoko ngo yabujumbura ihiye waraheraniye uwundi ngo agacaza bavuze ngo nyishura yamahera ngo we ntuzi vyabaye ngo ntuzi ko isoko yahiye nawe nta nindwi zibiri zirahera manutse nta nindwi zibiri zirahera manutse Bujumbura ngo we ntuzi vyabaye ngo bazu ntenyenyere ngo vyaratokombeye atigeze acururizayo nawe rero yarariko arabakina igikino mugabo nukumenya iminsi yose gukoresha ubwenge umuntu akavuga ati ndiko ndakora ibi ukamenya ico iciza bivyara kuko udashobora gukora ikintu uzi iciza bizovyara nta muntu yotera imbuto yiwe none wotera gute guhamba we nta kintu nakiwe kwereka ko bizomera ugafata nk'itoni y'ibiharage cyanye ibera y'itoni 10 ugahamba ugata mu kuzimu urumva urababaye none uzi gute ko bizoza wizera Imana ni sawa kuko icumenya ko Imana ari imeza mugabo kubera uremera ukabikabora kuko uzi bizovamwo ikindi kintu rutete rwa sinapi rudapfuye ruje mu kuzimu rubore ntirumera ariko iyo rumeze ruva ku giti kinini cyane inyoni zo kwisi zose ziza zikarikako mu kirundi nawe tugaca tuvuga ngo atagapfuye ntagakira mu gifaransa ngo a quelque chose malheureux hajya l'humanité ni ikintu gikomeye cyane abantu naho baba kure na kure biyumvira kumwe biratangaje cyane je sindumva ingene intama
agaciro intama ifise mu Burundi, ukaraba agaciro aho intama yaronkeye agaciro ni kwa Burahimu. Twebwe iwacu intama yaciye ikimazi mu Burundi, kandi ntibari bwazi no ba Burahimu ngo batubwire. Mugabo twasanze mu Burundi intama ari kimazi, niyo twatanga kwishikanwa, nabo nyene bikaba cyo kimwe. Ukiyumvira kw'isi nico gituma twese turabana b'Imana. Turabana b'Imana. Hari ikintu muri urugendo nahoramwo, Papa Francisco yashimye Burundi cyane, kandi nasanze arakurikirana ibyo Burundi gose, arabikurikirana. Iki kintu duteramira hamwe imbere y'Imana, icyo yavuze ati iki kintu mukigumeko, naho abantu baba bari mu budasa bwabo mumenye ko arabavukanyi bose n'abavukanyi. Icyo kintu kabisa mu bintu yakunze ku Burundi icyo kirimo. Kandi nivyo kuko igihe naheruka hariya mu bihugu by'Abarabu muri Emirati Arabini, baranjaje kuntembereza muri moske bavuga ko ariyo nini muri hajya muri Aziya, sanga turiko bariko baratutembereza na papa nawe amafoto yarariyo nawe yagiye gutembera yo nyene, ukabona ko bamwakiranye igishika. Avuga ati najewe ati mu Islamu ati turamana ati mumenye yuko mu budasa bwacu twese turabavukanye turabana b'Imana. Iki kintu rero kirakomeye kukibandanya. Tukibitangura wamenga harimwo akantu kameze nk'akoba, umwe wamenga arakweza uwundi, uwundi arakweza uwundi. Narigeze gusoma ibijanye n'aya amasengesho mpuzamadini, aho bahaririye bwa mbere ngo bigitangura baraharira ngo iya ngo ntibikunda, ngo mwebwe ntidusangiye kwemera, ntishobora gusengera hamwe, gushika barananirwa. Ubwa mbere bavuga ngo tuje gusengera hamwe, biranka ko bacyumvikana ngo ntidushobora gusengera hamwe tudasangiye ukwemera. Muga mu nyuma ibiganiro biraba, murazi icyo baherejeko ngo tuje hamwe gusenga, gusengera hamwe baravyasa, ngo tuje hamwe gusenga. Urumva hacaba prions ensemble, baravyasa bavuga ngo ensemble pour prier. Hari abantu baronda akantu k'amacakwe, urumva ko kantu ensemble pour prier na prions ensemble, bati twebwe twemeranije yuko ni ensemble pour prier. Babijya kugira ngo amadini yemere kwicara hamwe, burya vyaciye kure cyane. Muga twebwe mu Burundi kubera turi umuryango w'abemera Imana imwe rudende, twebwe biroroshe cyane, biroroshe. Nicyo gituma nkaha turiko turakora iki gikorwa, ni igikorwa c'Imana gikomeye cyane. Rero natwe ngene igihe jambo ry'Imana no kugishirako, tumenye ko dukwiye kuba abanyabwenge mu Burundi, ntitwe abantu b'ibishobisho, twe abantu b'abanyabwenge. Tumenye ati turiko twubaka Uburundi, turiko turubaka Uburundi. None ko tukiri ku mushinge, tuba turi ku mushinge, turacari ko turawubaka, kuko hariho udutosi twishi rutaratorera umuti, no kuvuga turacari ku mushinge. Uca wiyumvira umunyabwenge na ca kijuju bubaka inzu. Umunyabwenge yubatse ku rutare, ikijuju cubaka ku musenyi. Hanyuma haje nkukura ububatse ku musenyi, inzu biragiye. Nico gituma twubatse dukangariza ko si vyiza, twubatse dukangariza ko si vyiza. Ni vyiza yuko tuza turaraba neza, dusuzuma yuko turiko twubaka inzu irama. Nico gituma rero dutegerezwa kwitonda, tukaraba ibibereye, ingene ivyumba vy'iyo nzu bizoba vyubatse vyose tukabiraba neza. Na uri umunyabwenge ntiwama ujana n'ibihuhusi. Urumva umunyabwenge ahagarara neza, ibihuhusi ntibimujana. Hariho ababonye ikintu ubwo nyene baca bahungabana, ngo babonye ikintu barahungabanya. Nitureme kuko ejo ni Imana yonyene hazi. Nitureme wa musaserdoti ati lâchez les cordes, je suis là. Imana nihiri kubera iki dutinya kazoza. Umuntu yahora nyonora utuntu uhugaye
ngo ivyo bintu nevazanye navyo ngo none nzosubira kurya iki kandi biranditse neza mu ijambo ry'Imana umunsi wose ufise amagogwa yawo none ndakubwiye ko ejo hari amagogwa uno munsi gerageza ugwane n'uno munsi ejo none hari umuntu yiyongerereza ko n'isegonda imwe y'ubuzima none iri kubera ikuta ubwoko uriko wiyumvira ngo ejo nzobaho gute muga Yezu yigisha neza tiraba inyoni ziyerera mu kirere ntizirima ntizimbura ariko je narondeye inyoni yawe igwaye kwashi narayibutse wewe umwana w'umuntu Imana yaremwe mu ishusho ryayo ni wewe Imana yocirekura ngo upfe rubi hari umuntu Imana yaremeye kuba umworo ubworo bwazanywe na shetani ntibwazanywe n'Imana iyo rero uri kurarira ngo ubworo aho kuva muri ubwo bworo ngo ukore ibikorwa ukishinga ndagowe ejo nzorya iki shetani iragutwaye kandi kwa heri ngaho uragiye nico gituma rero umuntu yokwama aremye akavuga ati jewe ndahagaze neza hariho ibintu biko birahungabanya isi kandi nkuba abantu batabona mugabo twebwe twibereye ab'Imana nahakubesha ubu tovyemera je ntaza mpamagare turab'Imana jewe sinshobora kumva igihugu amakungu yose afatiye ibihana kugarana imyaka nk'ijya akuva mu 2015 ugaca usanga mu karere nico gihugu igitoro kizimbutse ugasa nico gihugu igitoro kizimbutse aka kantu ko nyene kabaye kuri Ukraine n'Uburusiya hose niburaya baciye bagwiza kabiri ku gitoro mugatwe urabona turacacumbagiza ntuzi nitwe turabagogwa mugatwe turacacumbagiza mugabo bo baciye bagwiza kabiri mu karere baciye ibintu byose biduga n'ikijumbu caciye kiduga ukazobona twebwe turacavuga tuti tubanze duhendahende mugabo natwe muguru tubazo tuzohendahenda gushika ryari aho rero aho abantu bacira ubwenge bacatangura kwiyumvira mu mutwe bati none aho barangurira seho turangurira tube turavyiyumvira ejo ukazubona ubwibona hegitoro bavuze ati none tugira gute ko twakuye ko amakori kugira ngo turabe ko cyokuba kigabanura ibeki none ntituzoteba tweho none ubu tuzokura ko ikori rihe ko atari hari nkaho umuntu akiyumvira ati bizogenda gute uri ncabwenge urabona ibiba ku isi ugaca umenya n'ingene muravyifatamo namwe ndaba ingano nizo nyinshi ziva hanze dufise imikate ico kiribwa cyonyene usanga dukura hanze ingano mugabo ncasanga ibi umukate w'ikijumbu uryoshe kurusha uw'ingano kandi nk'ivyo abantu ntavyo bazi tugira Imana turafise ugwaruka rwa bitanguye rugomba gukora n'ibisuguti mu bijumbu hariho umuhungu yagiye kwiga iyo technology ugwaruka rw'ubu n'ubw'umwizero kujya n'amamvugo ugwaruka rw'ubu n'ugwaruka rw'umwizero je nk'ubu nagiye numva bambwira baterega twarahejeje kugura imashini hasigaye ko zishika tugomba gukora ibisuguti mu bijumbu sanga je mu Burundi naheruka kubona umuntu yorima ni hectare y'ibijumbu kera sanga bari ni hectare 5 z'ibijumbu ariko umunsi umwe mu Kirundo bari bambwiye ngo nta kurima ibijumbu ngo nibivamwe umuriyoni kumbe nuko rutari bwabimenye neza nk'ubu rero twaca duteka umutwe twebwe umukate ntidushaka kuwikorera mu vyacu ko dufise ibigori tukagira ingano tukagira ibijumbu je numva nkaho twari dukwije vyangombwa nkaho rero duca dutangura guteka umutwe kaca tuvuga tuti ntibize bidukoreko aho niho buri gukoresha ubwenge ibi duhangana gute urumva rero mubisaba ko umuntu wese bwa bwenge rero buharageze ko tubukoresha umwe wese agakora ico ategereza gukora mu gihugu ubu hariho iyindi mvugo mugabo igira dukize iyo ubu mu makungu muri za banki mondiale bavuze ngo Uburundi burakenye ubona abarundi bose bashavuye ati no baratubesheye
bavuze ngo Uburundi burakenye ngo nibwo nicyo gihugu cya mbere gikenye ku isi, abarundi bose bava hasi bakavuga bati sivyo baratubeshe. None turiko turabibeshuza gute? Twarabisuzumye turabibona iyo biva. Uburundi ntibukenye. Uburundi duheruka kubisuzuma, twarahamagaranye abantu bose bajejwe iby'ubutunzi bw'igihugu bose turavyiga. Twabajije ikibazo, Uburundi burakenye cyane ntibukenye? Twese twahurije ko turabona neza ko Uburundi budakenye. None ibi batwadika ko nibiki? Duca dusanga si kinyoma ntibatubeshera, ahubwo ni twebwe twibeshera. Dusanga umurundi afise inka 10 ngo afise utubuguma 2. None uko umunyamahanga bari aca avuga ko ufise inka 10, we wavuze ko ufise utubuguma 2. Umurundi hageze kwaja gufungura agutumiye ngo muje gusangira, ngo turya akajumbu, naho yatetse inkoko, ngo turya akajumbu. Twebwe rero duca twiga guhisha itunga dufise, turarihisha gushikaho tubijana no mu gihugu, gushikaho udashobora kwerekana itunga igihugu gifise ukarinyegeza. Kandi abanyamahanga bacavuga ngo turayiba, turayafise mugabo turayanyegeza. Uburundi buratunze. Ico ni kintu twarakiravye, twarumiwe dusanze amahera Uburundi bufise. None ntibavuga ngo itariki imwe y'ukwindwi ngo tuba dufise amahera 0, ngo tuba dufise ubusa. Kubera iki? Twaranyegeje ayo matungo yose igihugu gifise, tugaca tuvuga ngo ayo oberi izozana. Kubera ibihejeje gutoza itariki 30 z'ukwa gatandatu, duca tuvuga tuti ejo tuzotangura guharura rimwe, no kuvuga dufise 0. Tukibagira amahera dufise ahanyene mu mifuko yacu Uburundi bufise. Oya jewe ko ari ibintu generekanira ngaho nyene. None amahera ari nko muri OTB sayi igihugu, muga turemeza ko dufise ubusa. Amashirahamwe leta ifise nk'imitahe aruzuye, dufise ubusa. Tugaca twandika muri rya tegeko loi budgetaire y'umwaka utangura ngo 0 ubusa. None mugomba makunga bari yavuga ko dutunze, twe twabinyegeje. Oya, none amahera ari mu bitaro, amahera ari mu makomine, amahera ari mu mashira hamwe, aho leta ifise imitahe. None se amahera, none kubera iki twandika 0? Oya, dushaka tuze duhengera itariki imwe yo kwa 11, duce tugenda muri Burundi Airlines, turi amahera bafise kuri konti sayi igihugu. Duca dusanga Uburundi buratunze. Ico ni cambere cerekanye ko Uburundi butunze, muga dufise ya ingeso ngo umuntu ngo arahisha utwiwe atatwivye. Ugasanga nk'ubishira hamwe, kubera bavuze yuko kwija miliyoni 100 baca bagutoza TVA, ntiyigera arenze miliyoni 95. Aguma afise miliyoni ntizigera zishitse 100 kuko yo hava atanga ikori. Mugabo ukazubona yavuze ko afise miliyoni 95. Ubu nyene aguze uruduga hanze w'20 y'imiliyoni 150. None yakuye he ko yavuze yuko atarenze miliyoni 95, kandi shiramwe ntiryatembagaye, mu ukazubona azanye Jeep w'20. Kubera iki? Turase gutanga amakori. Duca turibaza ikibazo tuti none igihugu kugira umuntu avuge ko akenye ni ryari? Iyo adashoboye kuronka ibimutunga abakenye. Nturonka huba, nturonka ivyo urya, nturonka ico wambara, ubu uri umukene. Iyo rero igihugu naco bavuze yuko naco gikenye, nuvuga ntikitagira ubushobozi. None ni bande baho ubushobozi igihugu? Ubwo bushobozi bw'ubutunzi ni bande babuha igihugu? Sabene igihugu. Tugaca twanga gutanga ikori. None igihugu bazoca bavuga ko gikenye, twebwe natwe turiko twiyubakira ama etage, twubaka inzu z'amabati. Je ubu ndavye shaka ugende he hamwe twara twita mu gihuru, usanga ari amazu y'amabati gusa. Mugabo akakubwira ko umurundi adashobora kuronka amadolari amajana nambara n'amajana 750 ingahe ngo ku mwaka. Mugabo ugasanga yubatse inzu y'ibati iri mu isima ngo ntashobora kuronka ayo mahera. Kubera iki? Yarahishije iryo tunga. Mugabo amahera ni nk'inkorora. Inkorora ntihishwa. Ugwaye inkorora naho uzibira gute?
ntushobora kwemera kurara muri nyakatsi ufise amahera kugura amabati. None ajya amabati ntiyerekanye ko utunze. Ntushobora kugura amabati abana barayusa. Ingora rero dufise ntidutanga amakori. No udatanga ikori niryo ryari kwerekana ko Uburundi butunze. Natwe ntidushaka gutanga amakori. None ubwo bwenge none ko tumaramara bavuze ngo igihugu ca mbere gikenye kw'isi. Tugaca twanka kugitungisha kandi twe dutegerezwa kwerekana ko gitunze. Sinzi abanyumvise kandi bavuze ngo nibitebe burya sinatewe je nagiye ndicira urubanza rukwiye neza ndaruca kuko nasanze umufonctionnaire wa leta ahembwa 200 baca mu cikori kuko yinjije 200 aca ataga ikori muri leta. Mugabo wewe winjije imiliyoni 10 heka nta ngorane kabisa mugu 200 natange kuko hariho itunga twebwe dufise nico gituma tumaramara iyo bavuze ko Burundi bukenye turarifise muga ntidushaka gutaga ikori ngo Burundi buboneke ko butunze. Cenje asanga none abarundi bafise nifu ni bangahe udafise cooperative hari nifu tuja kurode muga ntimuzi gitwengeje. Urazi ko twese abo twajanye buraya twatashe dufise nifu yiburaya. Murazi ngene vyagenze kugira gupime covid gupima covid amadolari 70 kugira gupime kugira urihe ni nifu kuko ikori ducutaga ko kuri ayo 70 warishe ikori ucutaga ntushaka gutaga ikori utagira nifu. Twebwe abarundi bafise nifu ni bangahe kubera uko gatima utaga ikori ntikaratuzamo ushoye ibiraya bagutoza taxe communale babiheze hahandi ku Kagozi. Kweri n'ikiri rubaza kuko nabibonye kuko nashoye ibiraya ni Kagozi gusa taxe communale muga kuvuga ngo IPR impôt sur le revenu havyo tuzi igihugu bimeze uko tuzokwama dukenye. Mugabo rero ciza umva twaciye twigira inama tuvuga tuti none jogenda gute kugira ngo abarundi natwe ico gihugu cacu tugitungishe kiboneke ko gitunze nuko twemera tukemera ubwambure bwacu tukabushira habona igihugu tukagitungisha bakakibona ko gitunze hadatunze abantu hatunze igihugu kuko ivyo ufise byose ni ivy'igihugu inoti yose ni igihugu. Nkubwo je nabonye yuko nk'uwo mwanya tumaze twese wacimenga ni ikintu gishishwa kivuye ku maso hariho ubwenge bwari bwinjiye duriko turatererana twese ko nafashe ubushikirangaje bw'ubutunzi n'ubushikirangaje bw'ubudandaje ingo ngaha turabe kandi duca turabona n'amahera hiye nico gituma twaje tuvuga tutehe n'ivy'igihugu ntitwara tubibona kubera iki kera twishinza amagume ntitwiyumvira igihugu tutagwa kucubaka mu 2005 ni abarundi bose batanguye inzira yo kubaka. Hajya abantu benshi ntibabizi ko ibwirizwa shingiro niryo ryabaye point yo kubaka igihugu hamuvuga uti rero ndakibone Uburundi ndabubona duhaguruke. Nico gituma Sogo yaciye asigavuza ati ubake nka Nehemiya kandi mwubake mugavye kandi aho kantu ntimuze murakibagira kuko niryo ragi yadusigiye tukubaka kuko yarahejeje kugira neza igihugu aragiterekagaho imbere yacu aratwigisha kugikunda. Ubu rero ko tugikunda tucubake tugiteze imbere twerekane ko Burundi butunze ivyo ari binyegeje byose tubishire ahabona. Rero nagomba guheraheza mvuga nti abarundi duca ubwenge ntiduca akenge duca ubwenge tumenye iki gihugu cacu ingene tucubaka kugira ubake igihugu ubwa mbere muja hamwe mwese nta debandade abari muri debandade ntibashobora kubaka igihugu. Ubwa mbere rero ubwenge bwacu duca ni ubwenge bwo guma twiyegeranije kudasangira umugambwe n'ibisanzwe n'ibintu bisanzwe cyane muga igihugu cyo turagisangiye turiko turacubaka twese tuje hamwe umugambwe n'ibisanzwe ubwoko n'ibisanzwe ivyo biragusha mugabo hariho ibikuraba igihugu twese tubanze tuve muri yo debandade twiyegeranye twese tuje hamwe hanyuma twirabe twebwe nyene abarundi ico dukeneye tukibonere tugipange neza. Ariko naco nyene amakungara dukeza cyane ndabaremeshe hajya umukinnyi ariko arakina ntamenya ko yakinye neza
ndabwiye yuko amakungu aremeza ko Uburundi bugeze ku ntambwe ikomeye cyane. Nta numwe atavuga yuko mu Burundi ubu hatsimbataye intwari ibereye, bose baravyemeza ko ibyatsimbataye, baremeza burya rya bwirizwa shingiro ryatugiriye neza kuko rirabitunganya neza, baremeza yuko kubijanye n'uburimyi igihugu cyacu ahubwo nta nivyo bumva. Bose avuga ati none mufise ibanga irihe, ntinigi Imana gusiga imitwera akavura n'ivu hanyuma natwe rukaja ku kivi nta kindi. Rero tugeze kure, nico ituma tukuma twiga ingene twotera yindi ntambwe ntitwigere dusubira inyuma. Rero twebwe ntidusubire kuja ku mabwire batubwiye ngo turakenye ngo duce tuvuga ko dukenye, ahubwo niturondera aho dukenye kugira duce tuhavyura hacamera neza cyane. Hanyuma bacavuga bati Burundi burasangana. Je nabonye yuko uyu mwaka w'2022 na 2023 turavye ingene tugomba gutunganya ubutunzi, je ndashobora kubemeza yuko mu mwaka ukurikira mu mwaka w'2023 uheze iryo jambo ryama mu kanwa ngo Burundi igihugu cyanyuma gikenye rizoba ryafunditse. Ndavye ingene turaraba gusa twese tugira urunani, tugira urunani ntihagira agasubira kuducika. Uburundi tubugire ko hamwe babona ko ari umuryango, igihugu kimeze neza cyane. Rero tugume dufise umwizero, ntiduhave tuguma tuza turahungabana. Emwe je ndazi yuko vyose bizogenda neza turiko turakorera hamwe, tugumye ubwo bumwe, tugumye amahoro, tugumye ubutunzi. Amahoro ivyo tudagira amahoro nimuve ko nta namwe duja tutagira amahoro. Kandi amahoro rero nayo nyene tumaze iminsi tusuzuma ivy'amahoro, bose baremeza ko amahoro ahari, muganda babwira ko hari agahaze. Hari agahaze kuko uracabona indongozi z'igihugu zidashaka kwegera bene gihugu, nukuvuga hariho uducakubiri. Uzubona ubaye umudeje ngo mu mutekano ubunyene, wamubaza uti none umwasi ari hehe tumugwanye? Oya mu mutekano. Nuvuga yuko ababona yuko ari amacakubiri hagati yawe n'abene gihugu. Niyo rero azi yuko ari umwene gihugu, tugira urwo rukundo hagati y'abakuru n'abato, twicarana umunsi rero muzobona jewe nko nshobora kugenda nkicara mu bandi atawubigije inyuma, muze umenye yuko amahoro yabaye amahoro kandi kuzoba rukuri. Kuko no munsi uzone wari we wese mu mutekano, wamubaza umwasi ari hehe? Oya, vyerekana ko umwasi rero ari muri barya bene gihugu. Oro sivyo, nta mwasi ariho mu Burundi, haratekanye, hari abantu baba bashaka kugara gusa ku bandi. Ivyo rero tubikureho kuko biranavyo biratuma abantu bumva ubuyega. Mparandabo nibo bimeze neza, mparandavyemera. Hari haho nja kwitembera mu bene gihugu nkabona yuko tunezeranywe. Yego mu makoperative usanga urimwo muri kumwe urabona ko batakivuga vya bindi bagutinya biruka. Ivyo rero nivyo bizana umwizero mu gihugu. Rero twese tugire umwizero mu gihugu kugira amahoro arame neza, tuyibonere twebwe nyene tuyabemwo. Ibindi vyose bizoca biza, mugabo mumenye ko ikiduhuza twese Imana ntitwigere tuja kubirina.